Imana ihabwa icubahiro. Shimye Imana ku bintu byose bimaze kuba, shimye Imana ku butumwa bwamaze kuvugwa. Imana ishimwe. Ubuntu bw'Imana bari kuri twebwe. Haleluya. Reka dusomere sabe dufashe dusomere muri Yeremiya 35:12 gushika kuri 14. Haravuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Yeremiya rituku niko Uhoraho nyene ngabagize. Niwe Mana y'Abisirayeli ati genda ubarire abagabo b'i Buyuda n'ababa i Yerusalemu uti mbega ntimworoha mwemera indero yanje ngo mwumvire amajambo yanje. Ni jewe Uhoraho mbibajije. Amajambo ya Yonadabu mwene Rekabu ayo yahanikirije abana biwe ngo ntibanywe vino barayashitsa no gushitsa kuri uyu munsi ntayo banywa kuko bumviye iragi rya sekuruza. Ariko jeho navuganye namwe nama nzindugwa no kubabarira namwe ntimwanyumvira. Amen. Na 18 na 19. Nuko Yeremiya abarira ab'inzu ya Rekabu atuku ni Uhoraho nyene ingabo agize. Niwe Mana y'Abisirayeli ati ko mwumviye iragi rya sokuruza Yonadabu mukitondera amabwirizwa yiwe yose mukagenza nk'uko yababariye muri byose. Nuko rero uku niko Uhoraho nyene ingabo agize. Niwe Mana y'Abisirayeli ati Yonadabu mwene Rekabu ntazokwigera abura uwo kuzokwama ahagarara imbere yanje gushitsa ibihe byose. Amen. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Iri jambo dusangira nukuri sivyo nari nateguye. Sivyo nari nateguye. Imana yarari impinduje ejo. Imana ishimwe. Ndumva ko ampaye irindi rishasha kandi nemejwe neza mbonye bibaye yuko Imana ashaka ko tuyaga kuri iryo jambo yuko twemera kuganzwa n'Imana. Imana ishimwe. Abayuda bari abantu batoranijwe n'Imana. Niwo kwiyumvira yuko abantu babonye Imana nta hanga na rimwe ryabonye Imana nka Yuda. Imana ishimwe. Imana igafata abantu bihumbi bishika 6 ikabakura mu bunyagano umunsi umwe badakenye ikabimura ikazobashikana amahoro bagasubira mu gihugu nta nubwo yari bwakibahari kigashikibaha. Imana ishimwe. Womengana abantu bategerezwa guca bagenda bumvira Imana ariko ntibambumviye. Imana ishimwe. Imana irashavura ibabwira iti reka ndabaha icitegererezo ku bantu bumviye ikintu cyo kuri sekuru. Yarababujijwe kunywa inzoga gushika n'uyu munsi haje imyaka amajana ntibarabikora. Haleluya. Ntibarabikora ati kandi ko batabikoze. Imana ihabwa icubahiro. Nanje uwo muryango ndabuhezagiye. Haleluya. Uwo muryango uva kuri Yonadabu ntibazosubira guhura uhagarara imbere yanje ariko uriyumvira Imana iguhaye iryo sezerano. Haleluya. Haleluya. Ntaworicakira ati nanje kubankomoka ntazosubira kuruhagarara imbere y'Uhoraho. Erega hari ibintu turiko turabamwo basokuru batabayemo. Sivyo none je nabonye abakizwa nkuze byaye kangahe mwe muracari bato. Imana ishimwe. Sinzi ngene byari bimeze kubona umukizwa turi mu bitangaza ntibave wimvira ngo bitangaza n'ibindi. Imana ishimwe. Je niyumvira kuri iri jambo numvise yuko aba bantu vy'ukuri nubwo Imana yabagiriye neza ntibari bazi Imana kuko iyo bamenye Imana ntibari kubahuka kugira ivyo. Imana irateye ubwoba. Imana ishimwe cyane. Imana irateye ubwoba. Imana iri hejuru y'ibihe iri kure y'ibihe byose yamyeho iriho izokwamaho. Imana ishimwe. Imana wowe irakuze. Reka dusomere mu Baroma igice 8 umurongo wa 29 gushika wa 80 gushika kuri 30. Imana ishimwe.
wiyumvire ku mana, ariko arasoma wiyumvire ku mana. Icagwishije aba bantu ntibamenye neza imana. Iyo bakamenya neza imana ntibari gushobora kubikora. Haleluya. 28 gushika kuri 30. Kandi turazi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye. Kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Ngo abo yamenye kera, Imana ishimwe. Imana kera urumva, kera ntaho tuzi twebwe, Imana niyihaze, ariko ngo yarabamenye. Imana ishimwe. Wowe urumvira ko Imana kera yarakumenye? Nimba wiyumvira ko kera yakumenye, hari ibintu, hariho ukuntu ukwiye kwifata. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko kumenya kw'Imana siri nk'uko novuga ngo ndazi Francine. Imana ishimwe. Francine ndamuzi vraiment, wamaza Francine n'uvuga ngo nurya, mugabo ntawe nzi. Imana ishimwe. Wabo yamenye kera yarabahamagaye. Hariho ukuntu Imana kubera iri mu bihe byose muri kahise kubu na kazoza, hariho ukuntu izi Francine ingene yamushizemwo ibintu biteye ubwoba. Zaburi 139:14 yavuga ngo naremwe mu buryo buteye ubwoba. Imana ishimwe. Ngo kandi by'umutima wanje urabizi, nubwo umushaha wawe utobizi, umutima wawe urabizi ko waremwe mu buryo buteye ubwoba. Imana ishimwe. Haleluya. Aba bantu rero sinzi Imana ingene bari bayize, ariko Imana irashaka kumenya ko yakumenye kuva kera. Aba bayuda iyo bamenye ko yabamenye kuva kera, ikabatoranya mu mahanga yose yari bariho gushika kijya gihe, inyuma y'imyaka 2000 hari benshi, yari gushobora gutoranya undi atari Aburahamu. Uriyumvira abantu bavutse mu myaka 2000 igatoranya wewe. Yari yamumenye kera. Hariho ukuntu yari imuzi ingene Aburahamu yakira ibintu vyiwe akabigenderamwo, akazoshitsa umugambi w'Imana. Haleluya. Muntu uri ngaho uri kurumva, Imana yarakumenye kera, niwemera kuganzwa nawe. Imana ishimwe. Irazi ingene ushobora kureyagisa kwishura ku Imana ikubwiye. Imana ishimwe. Irazi ingene ureyagisa ku Imana ikubwiye, kuko yo iri no mu bihe bizoza. Imana ishimwe. Nico gituma yakumenye kera ushobora kuvuga ngo watoranijwe, ariko nimbuzi ko yakumenye ukaba waratoranije, wiyegeranye. Imana ishimwe. Wiyegeranye urondere kumenya Imana, ntuvane n'Imana, kuko wavana nayo wogira ibibazo. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Haleluya. Ngo yakuremye mu buryo buteye ubwoba. Mu buryo buteye ubwoba nturaba umubiri gusa, uko we nturi umubiri, wowe uri mpwemu. Imana ishimwe. Igiteye ubwoba cyacu yagishize mu mwana w'umuntu, ntiyagishize mu gikoko. Haleluya. Imana ishimwe ko tutari ibikoko, ntituri n'ibiti, ntituri n'ibitegwa, turi abantu barimwe mu ishusho y'Imana. Imana ishimwe. Igiteye ubwoba cyacu, igitangaza cyacu c'Imana yagishize muri wewe. Wowe uri igitangaza c'Imana, kandi kuri igitangaza c'Imana wemeye kuganzwa nawe agukoresha ibitangaza. Imana ihabwe icubahiro. Hariho ibyo yashize mu mwana w'umuntu nk'ingabire, ariko ibyo sivyo niko ndavuga. Imana ishimwe. Haleluya. Sivyo niko ndavuga, kuko ngo hariho abazomubwira ngo mwami mwami nakoze iki, nararirimbye muri korale, nararepeta, naragiye mu maveye. Imana ishimwe. Urazi ingene nisonzeshereje abagwayi, ariko sikizovuga ivuga ati reka dusomere umurongo umwe gusa, Matayo 7:23 umwe gusa. Imana ishimwe. Ndabivuga mu majambo make kugira ngo uvyakire. Haleluya. Wemere kuganzwa n'Imana. Haleluya. Matayo 7:23 haravuga ngo niho nzobajinjibura, ntaho nigeze kubamenya,
mviraho mwabakora ibiziramwe amen. gira na 22. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami ntitwavugishwa mu izina ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjibura nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe amen. Imana idufashe cyane, Imana ishimwe cyane. Abo yamenye kera nabemera, Imana ishimwe, nabemera saba akora gusa, ariko nabemera akaganzwa nawe muri byose, kuko ari aho twanka kuganzwa n'Imana. Imana ishimwe, ibyo ukora si iby'iwawe. Imana ishimwe, ibyo ukora ni iby'ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe, nimba Imana yarampaye ijwi no gukunda kuririmba, nukugira ngo ubwoko bw'Imana ndabufashe bashobore kuduga. Imana ishimwe, nimba yaguhaye ingabire y'ukubona, nukugira ufashe abantu b'Imana, si iby'iwawe. Ikimenyamenya nuko ibyawe utabibona. Imana ishimwe, haleluya. Twemere kuganzwa n'Imana, Imana ihabwa icubahiro. Umugambi w'Imana nuko wemera kuganzwa nayo, maze nayo ikazoguhindura ihanga. Imana ishimwe, kuko Yesaya 60:22 havuga ngo nyarucari inkengerwa nzoyihindura igihumbi, ngo nyarucari nawe azoba ihanga. Haleluya. Wewe bihanga gute nukuri, kuko si ibintu by'amaraso, ni ibintu by'Imana ikorera muri wewe. Imana ishimwe, ni ibintu by'imhemu yawe yakira iby'Imana igakora. Imana ihabwe icubahiro. Umugambi w'Imana nuko imhemu yawe ifatanye n'imhemu y'Imana bikora ibikomeye, ugahinduka ihanga. Imana ishimwe cyane, ugakoreshwa ibikomeye. Haleluya. Iyo umuntu akuze babona umenga arazi byinshi, hari umuntu ahora ambwira ngo wowe ngo utekeyemo ibintu byinshi ngo tubwire. Imana ishimwe, ariko uravye Imana uyugururiye ivyo ishobora gutanga. Haleluya. Bakakwita biblioteke, nta biblioteke. Biblioteke ni Imana. Nariyumviriye ku Mana, ndiyumvira bahora bambwira ngo, nahora numva bavuga ngo hari amagufa ngo bagerageje kure imyaka yayo ngo basanga ngo arenga imyaka ngo 1000, 10, 20 ingahe. Nkavuga none kwisi maze imyaka 6,000 twebwe aho dutanguye kumenyana amakuru nk'uko Imana yabihishuye, none bigenza gute? Ariko nasanze Imana ni nini cyane, kutarondera kuyimenya ngugira ngo ikuganze nuguhomba. Imana ishimwe, ni nini cyane. Ibi bintu tuzi muri Bibiliya n'utuni dutoye, natahuye yuko imbere yuko iyi si yitegurira twebwe, hari ibintu Imana yakorera kuri iyi si. Imana ishimwe, hari ibintu Imana yakorera kuri iyi si, nk'uko n'ubundi nizokora n'ibindi. Imana ishimwe, ni byinshi cyane Imana yakoze. Kutemera kuganzwa n'umuntu azi ubwenge, tukemera kwiganza. Imana ishimwe, nta n'imyaka 100 dufise ngo bafume batubesha ngo turi biblioteke. Mwumva ari gute? Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo azoguhindura ihanga. Imana niyo nyene ishobora kuguhindura ihanga. Iyo wemeye kuganzwa n'Imana, Imana ngo nkuko yavuze ngo abo yamenye kera yarabahamagaye, yarabatoranije, yabatsindanije, yabahaye ubwiza. Iyo wemeye kuganzwa n'Imana, Imana irakuduza hahandi wewe usigara uri umuvo. Imana ishimwe. Hariho abantu biyumvira nkuko ivyashuwe Yohana bivuga 3:17. Haleluya. Ngo hadusomere 3:17. Kuvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye, ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda amenya. Amen. Amen. Urashobora kwibaza uti je ndi kumwe n'Imana, ivy'Imana ndabizi, ndetse
n'ibintu ndabifise, Imana ishimwe, n'ubwenge ndabufise, n'umuryango ndawufise, n'uruvyaro ndawufise, n'umugisha ndawufise. Murabibona bya bindi nyine. Imana ishimwe. Imana itwita umutindi. Haleluya. Imana iturinde kuba abatindi. Haleluya. Haleluya. Paulo niwe yavuze ngo bene data ngo jeho kubwanje ngo sinibwira yuko maze kugifata. Haleluya. Ngo icyatumye afata, Imana ishimwe, umutindi aratekana yumvira ngo ivy'Imana arabizi. Haleluya. Ntasubire kuguma imbere y'Imana, kuba imbere y'Imana, kwinjira imbere y'Imana kugira ngo Imana imwereke ivy'uyu munsi. Ivyejo vyarahise. Imana ishimwe. Nimba ndi mu rugendo ruja mu Cibitoke. Haleluya. Ubwo nagenze gushika ngaha ntaco rumariye. Igikomeye nuko ngira mbandanye. Haleluya. Igikomeye n'urugendo ugenane n'Imana. Nico gituma utegerezwa kuba imbere y'Imana ukongereza gose. Imana ishimwe. Nimba twisonzejeje ubu ntuzuvuge ngo narisonjeje iminsi 40 narahejeje. Harageze ahubwo. Haleluya. Yarakureheje uri umugeni wiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Paulo yavuga ngo ndakovya gushika ku mpera y'umuhamagaro. Gukovya gushika umunsi uzova mu mubiri. Amen. Gukovya gushika ku munsi uzova mu mubiri. Hariho abantu benshi Imana yagiriye neza. Hariho abantu bagenanye n'Imana barayemerera. Nimvire ku mukozi w'Imana Elisa bamusanze ari mu murima ariko ararima asi nka 24. Mu gitondo nariko ndiyumvira ingene uwo muntu yari umutunzi. Imana ishimwe. Inka 24. Je nimwe sindazibona, nabona umengana zibiri. 24. Acara bituriraho nyene bibihinduka umunyota kurikira Imana. Imana ishimwe. Ariko mu gutaha kwiwe umwami Yehova yaramushingiye intahe. Imana ishimwe. Ngo wambereye ngo amafarasi ngo n'abayagenderako. Imana ihabwe icubahiro. Ngo wabereye Abisirayeli imikogote n'abagendera ku mafarasi. Imana ishimwe. Muri yumvira yaratanze ivyiwe arabandanya. Sinzi ko mwumva ko biri muri wa murongo nyene. Yaratanze ivyiwe nta na kimwe yumiye ko arabandanya. Ubuzima bwiwe aburangiza Imana imushingira intahe. Ngo wabereye Abisirayeli ngo imikogote n'amafarasi. Imana ishimwe. Yatabaye Isirayeli. Wowe urashobora gutabara Uburundi, wowe urashobora gutabara Emmaus, wowe urashobora gutabara aka karere kuko ubaye, kuko ugendanye n'Imana, ko wemeye ukaganzwa n'Imana. Imana ishimwe. Amajambo nari nateguye ni menshi nukuri sinoyajamwo, ariko ni ikindi numvise nuko hari nta rugezo ruriho utoshobora gukoroka. Ntirubaho. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Paulo yaravuze ngo umubiri wanje ndawuhindura umuja ngo kigira sinze nsange ntemewe. Mwiyumvire. Paulo yaganjwe n'Imana, umwana w'umusore aheba icubahiro arase mu bafarisayo, aheba ubutunzi n'ukubaka ntiyubatse. Hanyuma araja no mwijuru. Hama akavuga ngo sinze mboneke ko ntemewe. Nta hejuru umuntu atokoroka. Nituzi iminsi, nituzi ibihe Shetani yabanye n'Imana, ariko turazi ngo ko yakorotse umunsi umwe. Imana ishimwe. Nituzi iminsi Eva na Adamu babanye n'Imana batarakoroka, ariko ikindi gihe barakorotse. Imana ishimwe. Kandi dufashe cyane. Haleluya. Ndi ngaha nibutse njambo ryaje ndi ngaha ndibuka Yobu. Yobu yari umutunzi. Satani yaravuze ati none yoreka kuganzwa nawe akakwemera bigenze gute? Waramuhezagiye. Ariko Imana iravuga ati reka nkwereke ko uyu ndamuganza suwa. Amaze kumutwara abana 10, Yobu ntiyavuye ku Mana, yaganjwe n'Imana. Haleluya. Wowe niki kico kuza kuganzwa n'Imana? N'amafaranga n'umubiri. Haleluya. Twebwe twavuye ku Mana iyo tuja ni mu bihe bitazoshira, si mu myaka 100,
si mu myaka amajana icenda nangahe, kuko umuntu wa mbere mu babaye hambere kera yabayeho imyaka amajana 969. si muri ivyo n'ibihe bidashira, nta kintu na kimwe gikwiye kukubuza. Imana ishimwe. Hariyo ibintu bigoye Imana ishobora kugusaba. Ndi ngaha nibutse amakuru ya Hoseya. Dusomera Hoseya igice cya 1 umurongo wa mbere, uco dusomera n'igice cya 3 umurongo wa mbere gusa. Nibaza ko nca ndangiza ko sinobivuga byose. Igice cya 1 umurongo wa 2. Igihe Uhoraho yatangura kuvugisha Hoseya ubwa mbere, aramubarira ati, genda wabire umugore maraya afise abana b'abasambano, kuko iki gihugu cagize ubumaka bukomeye bwo kureka Uhoraho. Amen. N'igice cya 3 umurongo wa mbere. Maze Uhoraho arambarira ati, subira ugende ukunde wa mugore akundwa n'umwuzure wiwe, kandi w'umusambanyikazi, nk'uko Uhoraho nkunda Abisirayeli. Amen. Amen. Imana ishimwe. Iryo jambo ryaje ndi ngaha ngo genda urongore umugore maraya afise abana b'abasambanano, kuko igihugu cacitse ubuhumbu bukomeye bwo kureka Uhoraho. Imana ishimwe. Ujye ataganzwa n'Imana by'ukuri. Maraya atagira abana, ngira ngo maraya atagira abana wo mutwara, ngira ngo ariko afise n'abana. Maraya afise n'abana, ugena umuzana. Imana ishimwe. Uri umusore, umukozi w'Imana, utaganzwa n'Imana, ivyo vyokunda. Haleluya. Ntivyoshoboka. Imana ishimwe. Aragenda aramuzana. Haleluya. Mu nyuma amugora arigira. Use avuga ati, sina nakubwiye uyu muntu wanzaniye vrema, ariko avuga ati, genda usubire umuzane. Haleluya. Subira ugenda ukunde wa mugore akundwa n'umuhabara. Mu Kirundi gishasha bavuga n'umuhabara wiwe. Yari yaragiye yigire kumuhabara. Ugenda umuzane utaganzwa n'Imana. Imana irashobora kukuzanira ikintu kugira ngo ikuringanize neza, kuko ukuganzwa kwawe iragutesta, irakugerageza. Imana ishimwe. Imana igiye kugerageza ukuganzwa kwawe. Wowe uravuga uti ibyo uriko uravuga je ndabikora, izokugerageza. Haleluya. Kugerageza izogupima, kandi agusengeye uzuhagarare. Amen. Uzuhagarare uti je nta kitandukanya n'Imana. N'igiki cyo gutandukanya n'Imana. Haleluya. Yaraguhamagaye, yakumenye kera, yagutoranije ibintu bidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishaka kugerageza. Imana ishaka, ariko si kugerageza, nukuguhingura kugira ukuduze mu rundi rwego. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikuduze mu rundi rwego gukubana n'Imana. Haleluya. Yarabahamagaye, yabahaye ubwiza. We yahaye ubwiza no kuvuga nababa mu guhishurirwa Imana. Amen. Aba mu guhishurirwa Imana babana n'Imana, baba mu karuhuko k'Imana. Ngo Kristo niwe karuhuko kacu, niyo sabato yacu. Haleluya. Ngo hakaruhuko k'abantu b'Imana, k'isabato k'abantu b'Imana. Haleluya. Abaheburayo 4:9 niko katubwira, niho hatubwira. Imana ishimwe. Wemere uganzwa n'Imana, winjire muri Kristo, winjire mu karuhuko. Niho uzoronka amahoro, niho uzoronka security, niho uzoronka kumva kurinzwe. Imana ishimwe. Nta kintu na kimwe kizokunyiganyiza. Ubukene ntibizokunyiganyiza. Nta na kimwe. N'umubiri uragoye, n'umwana aragoye, nta na kimwe. Imana ishimwe. Imana izogufasha kugira ngo uganzwe nayo igushoboze. Haleluya. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Winjire mu karuhuko k'Imana. Abantu bari mu bwiza bw'Imana, abantu yahabwiza bari mu karuhuko k'Imana, babana n'Imana. Iyo umuntu arondera kurimbura ku ijambo ry'Imana, abarondera kuganzwa n'Imana. Haleluya. Umuntu arimbura ku ijambo ry'Imana umwanya wose, abavuga ati Imana nganza, Mana ntegeka. Ariko utaririmbura yo kuganza gute? Uganzwa na kameremere kawe, ukaganzwa n'isi. Imana idufashe cyane.
ndiko ndabibabwira nibwira. Haleluya. Nibwira ubutumwa, mbega nganzwa n'Imana, mbega ivyanje ko mbona atari ivyanje, je n'umuentanda n'umuekonome wiwe, mbega ndabikoresha nk'uko ashaka. Imana ishimwe. Muravye Dawidi ingene yakoze kugira ngo ategure ivyo yubakaho na Salomo, imyaka 7 abantu 180 bubaka n'abashefu 3,600, imyaka 7 bubaka bataruhutse. Ubwo buryo mwibaza ko bwari bungana gute? Haleluya. Uzokora mu byo yaguhaye, Imana ibaha umugisha. Haleluya. Mwarahezagiwe, simvuga byinshi. Wemere kuganzwa n'Imana, wemere kugendererwa n'Imana. Haleluya. Niwinjira mu karuhuko uzobubana na Kristo, ngo Kristo niwe buye rifise ubugingo. Haleluya. Niwe buye rifise ubugingo. Nushobora kubana n'ubugingo ngo ureke kuburonka, nushobora kuba hashushe ngo ureke kumva ubushuhe, ubaye hakanye wumva ubukanye. Ubanye na Kristo ugira ubugingo muri wewe. Ugize ubugingo muri wewe, hariho ibintu bikoroka. Haleluya. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa mbere uravuga ngo mwiyambure, ngo twiyambure inzigo, twiyambure uburyarya, twiyambure kuvuga nabi abandi, twiyambure. Haleluya. Abaheburayo 12:2 avuga ngo dutumbere Yesu wenyene, ngo twiyambure byose. Haleluya. Tumbere Yesu wenyene. Mbega nawo woba haraho wineguye uti jewe sindemera kuganzwa na Yesu muri domaine, hari ikintu cyo kigufasha, kuko icyo kigufashe nicyo kizokuza kwinjira muri aho karuhuko, ugahagarika umutima ku kintu kanaka, ukagira ubwoba ku kintu kanaka. Imana ihabwa icubahiro. Kintu kanaka kiwagarika umutima kagutera ubwoba, nimba ari kigutera ubwoba, nimba ari kiguhagarika umutima, uje imbere y'Imana, Mana mpishurira, mpishurira. Imana ishimwe. Imana yacu ngo numukunzi w'ibihe byose. Haleluya. Haleluya. Imigani 25 Oyasi 25 ni 17 havuga ngo umukunzi akundana ibihe byose. Haleluya. Umukunzi akundana ibihe byose. Nibutse indoto nagize nijoro, nabona ndi mu modoka, hanyuma shaka guha lift umuntu, mugabo hacaza abantu bagwaye ndabashira muri iyo modoka. Mugabo kandi naza ngaha, ariko hariho umuntu, hariho abantu b'abagenzi, nta modoka yari afise, nkumva ntegerezwa kumujana. Yari double cabine kandi ntashobora gushira abantu hejuru. Ndavuga nti nshobora kumusiga, ntibikunda. Mugana babagwaye sindabasiga, namushira hejuru, nafata utwatsi ndafuka, ni na polisi ntamenye ibyo ntwaye. Umukunzi akundana ibihe byose. Kunda Yesu ibihe byose, barantwenze. Haleluya. Urironderera icyo Imana yashatse kumbwira, ariko je numvise ko no bikubwira. Imana ishime kuko naza ngaha. Haleluya. Kunda Imana ibihe byose. Uvuga uti Imana sintahura, sintahura, ariko nubwo bimeze gutya Mana ndagukunda. Mana iki kintu nticombuza kubana nawe, iki kintu nicombuza kujana nawe. Mana ihabwa icubahiro. Haleluya. Nibutse ibintu byatubaye ko weekend iheze kwa gatandatu witwiheze, turafise umwana amaze igihe kirekire ari hanze, amaze imyaka 12 tutamubona. Yafata indege uwo munsi, hanyuma ibibanza vyiwe barabirya n'abana babiri ntibashobora kuza. Urumva umunezero twari dufise imyaka 12. Nza ninjira ngaho umwana duhejeje kuvugana ari kararira. Ndavuga Mana ntavyo ntahura, ico nzico ndaguhimbaza kuri Imana. Haleluya. Ndagukunda, ndaguhimbaza kuri Imana, sinzi ico washatse ariko ndaguhimbaza. Haleluya. Ejo umwana yaraje. Haleluya. Yaraje kandi yari yihebuye. Imana ishimwe. Kuri je cyabaye icigwa, nari gushobora kuvuga ngo birananiye ko nja gusenga, birananiye kuko muri we yavuga ati uwundi mwaka nzowumara gute, nta buryo yabona. Ariko Imana yaramuzanye. Kunda Imana ibihe byose. Imana n'umugenzi wawe, nta wundi mugenzi ufise. Imana ishimwe. Ngo muzoba bakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Yo n'umukunzi wacu, nawe n'umukunzi wawe. Uwo mwemerera akakuganza, reka haguruke wisengere. Haleluya.